abantu bose bambonye bambwira umuntu ni Ariel Wayz aje cyangwa nico gituma nahajya bandetse nyene mpagaranga hajya bavuga umuntu nka Ariel Wayz ari ngaha ni nkuko nyene no bivuga nakundi kuntu mora no bivuga umva barakuretse kandi narabona abasekirite bari hajya bari banshi cyane barandeka nyene babona umuntu yo basanga Ariel Wayz cyangwa ngira niwe twa dusohoyewe Abipro natangiye kubimbwira oya asana Ariel Wayz yabwiye Landry ndabonye umuntu asana Ariel Wayz ikintu abutse ni nyinyi yararize ndamufata ama image ariko ararira ndamfasha ama image ariko ararira hamwe ndavuga ati eske uyu mwana Litiana reka ndaguhumurize ndakubwire yuko ni Ariel Wayz mwabonanye yari urya nyene nurya nyene yakuyambiriye nurya ni Ariel Wayz sindavyemera n'ukuri kuba ari je nyene no banabonanye na Ariel Wayz ko sinavyemera ko Ariel Wayz bashaka gushika bakamuyumvira aze ngaha mu Burundi n'ukuri kwa ni baki nari nzi ko bamuzi kana n'abantu benshi nari nzi ko bamufana Ariel Wayz nkabajya banabonye hayi so navyemera ko bari je nyene twabonanye na Ariel Wayz ndamuyambira nyene sana turaguma umwanya utari muto sinzi ukuntu bimubwira ahari ngiya nahari atavyumva avyumve batabibona abibone gusa Ariel Wayz ndamukunda sana niyo muntu wa mbere mu bastari bahari sinzi no bikubwira. Ladies and gentlemen bakunzi ba Nemilen TV turabaramukije aho muri hose ndizera ko ibintu ari top kabisa ibintu guys ndabizi yuko mumeze neza muguwe neza kuba tumeze neza nahurika dusenga Imana peut-être ejo cangwa hirya yejo ibintu birashobora guhinduka uno musi ushobora kuba uri kurarira ariko ejo Imana irashobora guhanagura amarira ibintu bikagenda neza cyane gose rero nta mpamvu nimwe ihari yo tumucika intege nta mpamvu nimwe ihari yo tuma utangura kwiyumvira ibintu byinshi atari vyiza imbere yanje ndibaza murabona ndi kumwe n'umwana mwiza ndi kumwe n'umwigeme mwiza ndi kumwe n'umwigeme arenze kandi atesa raba bariko barakuraba ndibaza murabibona n'umwana mwiza n'umwana atesa n'umwana afise vibe umusi yambaye ipapa zigezweho yambaye ipantaro nziza cyane gose acabara ndibaza agapira sesa ko ninda kuvuga ndibaza namwe murabibona afise dread yambaye chenete muriko murabibona mwese sivyo ndiko ndabesha kandi murabibona yuko ari umwana mwiza bisa nk'ukumenga yaranyoye amata ibintu ni top kabisa mu mutwe ufise dread zingana gute ni zinga hizo dread ziri mu mutwe wawe dread ziri mu mutwe duza micro gato ngira nka 30 mani shingura dread ziri mu mutwe urati ko ari n'abandi bataza ama dread bari mu mutwe wabo na utabizi na utababizi ndi kumwe n'umugeme mwiza nkuko nabibabwiye amazina yawe ninde nitwa izina ry'ikirundi nitwa Iteriteka Litiane impamvu twagwamagende baturayizi urazi biheruka kuba urazi usigaye utradinze usigaye uri hejuru vya dari muri no munsi umwe gusa usigaye uvugwa n'abantu benshi cyane gose ahubwo nibakwe kubona ko ari twe ndibaza ntwe twambere tangiye kurana interview ego nta bandi bari bwakorane nabo okay ndibaza niteka twatewe ryo kwakira umwigeme mwiza nkawe uvyakira gute yo bakubwiye gusana Ariel Wayz jewe sinzi no kuno bivuga ndavyakira neza sana uvyakira neza sana cyane donc nawe urabizi neza uravyemezwa neza ndavyemera kandi ndabikunda sana ko mwoba musa cyane ndabizi ndakubaza ikibazo kimwe nkubu iyaba ugwaye uri mu bitaro concert ya Ariel Wayz wari kuza kuyira nategerezwa naho wari kufisa amaseru nategerezwa kubera iki wategerezwa yo nategerezwa kuza sana kwa ndamukunda sana ni wohe muntu yatangiye kubwira yuko usa na Ariel Wayz umuntu wa mbere yatangiye kubimbwira ko nsa na Ariel Wayz umuntu yatangiye kubimbwira ni jeje nyine navyibonye ko nyine ndamubona ukuntu ameze naje ndiraba mbona ko duteye kumwe oya vya vrai uvuga ati jewe ndasa na Ariel Wayz sana Ariel Wayz nyene none nta bandi bantu barabikubwira hari abandi ni benshi babagenzi muhira hano sengiye bambwira urasa babonye gusa Ariel Wayz bavuga nanje turasa oya cyane ya biratesa guys ni Litiana umukobwa asa na Ariel Wayz ndiko ndamuraba je ndiko ndakubona face to face c'est vrai
nibihe bintu bitatu bikomeza neza yuko usa na Ariel Wayz? Ibintu bitatu. Ibintu bitatu mbona nyine kuba dusa ni icyambere ni dread. N'amaso. Hama napo afite umpo nyine irabura nyene. Hama handi ibisusu. Ibisusu. Murasa n'ibisusu. Ubizi gute yuko ibisusu mwoba mubinga? Avyibushe nka jewe. Oya. Vya vrai. Avyibushe nka. None unyumenga murangana no kungana. Ngidi washa nico kimwe n'ubugufi byose. Bakunzi ba Imbere TV ndizera yuko muri ko muratwenga aho muri hose ndizera ko ibintu bimeze fresh kabisa. Ni Litiana asa na Ariel Wayz aje kutwiganira uno munsi impa ukuntu yashoboye kuvyakira nuwe muntu yashoboye kubwira ubwa mbere je nari hagiye imbere ubwa mbere ninde yatanguye kubwira muri concert arakubwira yuko uba usa na Ariel Wayz ku muntu yoba apana bajya bamaze kubwira bagenzi bawe oya ndakubwiye uwa mbere genre yoba yarakubonye tuvuga ati uyu mwana nabantu bikanze bavuga ati jewe ndahuye na Ariel Wayz. Munambere yatangiye kubimbwira. Ndamuvuze botangane bo navyakira ko yoba ari we yarabimbwiye. Oya uyu mbere yambonye. Uyu nyene mutubwire ninde? Yoba yitwa Amipro natangiye kubimbwira. Oya. Sana Ariel Wayz. Ndavyibutse nivyo. Yakubwiye ati ngo yabwiye Landry ndabonye umuntu asa na Ariel Wayz. Ikintu abutse ni nyinyi. No urabizi ko ubuzinyi. Genda none wipasuze kugira ngo nzobikora bishobotse bikunze kandi nzobishirako. Abaniga nkamwe muranesa ama numva njyohewe tukuyagana. Sana nukuri. Urumva impamvu yatumye ndaguhamagaza nyamukuru nuko abantu benshi genre bamaze igihe haro nabambwiye ati uyo mwana baje inbox barambwira uyo mwana vraiment ndimugerageze mu murondere. Urumva kugira ngo mvugishe nukuri nivyo barasa cyane gose. Wavyakiriye gute? Sinzi nukuntu bivuga. So navyemera ko yo bari je nyene twabonanye na Ariel Wayz ndamuyambira nyene sana. Turaguma umwanya utari muto. Bumvise nyene utesa umvise sana. Kandi aryohewe sana. Hajya nuca kubwira ati nucupfu bunyene urumva. Sinzi nubu sindanavyemera neza. Nukuri. Nuhavurira. Oya sindavyemera nukuri kuba ari je nyene no banabonanye na Ariel Wayz ko sinavyemera ko Ariel Wayz bashaka gushika bakamuyumvira aze ngaha mu Burundi nukuri kwani baki bari narinzi ko bamuzi kana n'abantu benshi narinzi ko bamufana Ariel Wayz ngabajya banabonye hayi kuri stage arakundwa sana kume utangiye guhindura ijwi nk'umuntu nyene ugomba kurira Basha ariko ararira kuri micro ariko ararira kuri screen dibaza murabibona ni Litiana n'umukobwa sana Ariel Wayz n'umukobwa jewe nanje gihe twari turi kumwe yararize ndamufata ama image ariko ararira ndamfasha ama image ariko ararira hamwe ndavuga ati eske uyu mwana Litiana reka ndaguhumurize ndakubwire yuko ni Ariel Wayz mwabonanye yari ujya nyene yakuyambiriye ujya ni Ariel Wayz mpore basi tubandanye ikiganiro umeze neza ariko urumva umeze neza ko hamwe twobandanye nta kibazo twobandanye uraza kutubwira byinshi cyangwa duhereze ngahe ikiganiro oya dukore ni bon Bakunzi ba Imbere TV ndibaza murabibona turi kumwe na Litiana n'umukobwa asa na Ariel Wayz n'umukobwa mu gihe amubona Ariel Wayz ndibuka ko abantu bari kumwe Litiana ntusubire kuri ndibuka ko abantu bari kumwe yagize yababwiye ati ngo sinari bwatora ubwenge ariko ubu rero ndatoye ubwenge amazi kuririmba nk'indirimbo nka 5 ndakubeshe Javre, rivuze nivyo warambonye kandi ndavyemeye. Ya nari ruhande yawe hari abantu mwari muri kumwe ucurababwira sinari bwatora ubwenge ariko ubu niho ngiye gutahura neza yuko nubandi kumwe na Ariel Wayz. Nivyo urabivuze. Wari uzi yuko Landry promoter ashobora guhamagara imbere akakubwira ingo. Sindavyiteze. Ntwari uvyiteze. Umva vyabaye ku surprise nyene. Yo. Nguyu yema sisoko na yusu kwa kwa Barasa! Muraberetse Barasa!
Ararize rinda kwanza rindira ingo ngaha rindira uyu mubona gute murabeneza Ariel nabona mwigeni nabanezero mwigeni Ararize byaba nyene surprise batanakubwiye ko bava baguhamagara cyane ariko ubu basi ndashaka ko umbwire ukuntu washoboye kuba wiyumva ujya mwanya baguhamagaye umva araje Ariel Wayz mu Burundi Ariel Wayz murabonanye urumva uramubonye uratangaye en plus bace bagukorera ikintu cyo kugushira hajya imbere nivyo nari niteze ko bishobora no kuba nivyo narinze novuga ko abantu bavuga ngo twarabivuganye nitwigeze turarabivuganye byaje uko nyene gusa uko nyene nka surprise basi nka surprise yiwanje kandi surprise ya Ariel Wayz nigiki wobwira Ariel Wayz ahari uno mwanya nyene uno mwanya kweli sinzi no kuno mubwira duza micro gato Ariel Wayz kweli sinzi ukuntu bimubwira ahari ngiya nahari atavyumva avyumve batabibona abibone gusa Ariel Wayz ndamukunda sana niyo muntu wa mbere mu bastari bahari sinzi no bikubwira uwo mu Burundi uwo mu Rwanda niyo muntu wa mbere nzi nkunda kandi fana sana ndakubaza ikibazo nk'ubu Ariel Wayz ahinduye ziga dread agashira mwizera no washobora kubihindura lazima negerezo none duteye kumwe nene negeza guhindura ko kubera ko utashimye kuririmba basumere nkawe sinzi namane yo kuririmba mfise mbwira indirimbo yiwe ya mbere ukunda indirimbo ya mbere yiwe nkunda ari kumwe na John ririmba gato no sinzi kuririmba nuzi kuririmba gusa nyene numva ndyohewe nibazo narifise numva wapi ndiko uri emotionnel ukuntu ndibuka mwayambiranye plus de 3 fois urumva muyambirana mbona nyine wajo Mario wabuze icuvuga watangaye natangaye ngo sinandavyiteze sinanivyo narinzwe bishaka ko Ariel Wayz akaza mu Burundi ko ari mu basare ba mbere no banzi bo mu Rwanda Ariel Wayz ko atari no mu bwenge bw'abantu ko mutumira mu Burundi kuza kuririmba umva vyaranagutangaje kubona ati ebana araje ngira baravyumvisemo ko bari umuntu base bamukunda sana aje ngira sinzi nawe ari mu bitaro yo navyuka ubwo nyene akaza kumuraba Ariel Wayz none ni mwarashoboye kuvugana na Ariel Wayz uramusaba meme na nimero ya telefone kugira ngo muze muravugana Ariel Wayz twaravuganye arambwira umuntu aza kumpa nimero yiwe ya telefone kandi nawe yarabikunze yarabishimye sana yego ubu ndibaza wowe ufise nimero ya telefone yego ndayifise washobora kumwandikira mukavugana wow ubu ndibaza ibintu bizogenda neza umunsi ashobora nkuba gutumiye kuja mu Rwanda wogendaye rimwe kabiri abavyeyi nabo baca bavyumvira genda bo vyumve udeni barabibona kandi barabitahura uvuga umwana wacu aramukunda kandi aramufana sana kandi nawe nyene baranabizi bategeza kugenda ari ibintu bimwe biba bitangaje biba bigoye no kwakira mu gihe nyene iyo ushikiwe n'ikintu utaba witeze ko havushikirwa naco biba bigoye kwakira kandi biranatangaje cyane gose ariko ikintu kimwe nogira no kubwira nuko namaguru nuko nyene abantu batariko barakora namaguru ni Ariel Wayz nuko wambaye ipantaro biraboneka nukuri umuntu anakuravye uko ashobora avuga ati uyu ni mutonyi wiwe wa Ariel Wayz kubera ko murasa simbese ivy'imbeshere ni bakubesha ivyo bakubwira nivyo amasara bigaragaza visage yanyu ibiki ikintu nyene ubuze ni yanyinyi baguma bavuga nawe nyine barabibona bayibona ko mbuze nyine ubuzi azi kuntu boyirondera yombwira kandonde hama akayishirirako no mushimira
ni Litiana turi kumwe nawe ubwo no mushimira cyane. Litiana arakubaza usanzwe ukora iki mu buzima busanzwe? Je nsanzwe nkora ibidede vy'abamodo. Abamodo gute? Ibidede ni bijya bambara mu izosi mu maboko uduchevrier. Donc nivyo usanzwe ukora mu buzima bwa misi yose umuntu agukeneye yobironka. Ni nk'abamodo bangaho baze kubiha? Twe turabakozi nkuko tubikora. Mugabo akaba hari umubosi wacu nyene ni abambika. Ni nk'uwe mu modo twe dukorera mu Kigobe. Mumaze kwambika nk'umumodo wowe? Umumodo abamodo benshi. Example nk'umumodo twaba tuzi. Turazi ba Alvan Techno babigana. Turazi ba Solid. Ba Usman. Benshi nyene abamodo benshi. Usabaraja no mu Rwanda, muri Tanzania. Mugiye kubambika? Jean baragenda uto turabikora. Murabikora bo bagaca bagenda bavyambaye Jean bagiye nko kumodoringa mu Rwanda. Mu Rwanda. Okay. Nubwo mbona nko kumenga nyene. Ndacababaye. Uracababaye? Biraboneka. Byagabanutse. Nje sishaka kubabara ariko mu gihe mba nzi yuko mfise nimero yiwe. Nturamwandikira basi n'umunsi n'umwe. Sindamwandikira. Gusa tuza gutangura kuvugana. Muri iyi minsi nyene. Uraza kumwandikira yene mvugane cyane. Kandi nyategeza kunyishura. Niyabona profile akabona ko ni foto aza kura nkabonye nk'ifoto yiwe. Yibonye ngaho. Yibonye nyene wenyene. Jewe cyangwe je namanivugira hamwe usanga abavyeyi banyu baragize ukuntu ugasanga ngo wamuvukana atavyo. Vyoshika. Byose bibaho. Nubu cyo usanga rero Ariel Wayz muvukana vya vrai musangiye amaraso. Sinona vyemera je. No banza kwanza ngaho nkarira. Hajye amasozi narize ni make. No rero double yo ngaho. Ukarira ibirenze. Ibirenze cyane. Kubera urukundo nyene wumva urukundo umuntu. Ni kiye kintu ushobora kubwira umuntu ariko arakuraba uno munsi adakunda Ariel Wayz. Umumotive kugira ngo uno munsi amukunde Ariel Wayz. Umuntu wa mbere yobazi atamukunda Ariel Wayz nayo musavya hari hose. Ngira bari muri kamera bakuru. Ariko aranyumva. Ariko aranyumva ndayimubwire gusa avyumve. Ariel Wayz cyambere n'umuntu ni mwiza. Cyo kimwe ni si. Umva rero nawe uri mwiza. Nubona ndi mubi none. Ariel Wayz ni mwiza, aririmba neza, yambara neza kandi n'ukuntu yambara n'ukuntu avyifatamwo biramubereye sana kandi arazi kuririmba sinzi n'ukuntu bivuga ateye neza n'ukuntu ameze. Abatamukunda ndabasavye n'ukuri aho bari bamukunde Ariel Wayz. Numwana mwiza. Amprise ingene yaciye umwana mwiza kweli. Ingene yavyifashemwo yarerekanye urukundo kwakunda abarundi. Arabakunda ni yabagaye ko yaraje nyene arabereka byose ko bishoboka. Kubera iki hajya ahantu abakameramani bari bahagaze nawe wagiye kuhagarara kandi bitari byemerewe yuko umuntu asanzwe aje guhagarara hajya ahantu. Ni kubera iki we byarakoroheye byagenze gute? Je sinzi n'ukuntu bivuga n'ukuntu bikubwira abantu bose bambonye bambwira umuntu ni Ariel Wayz aje cyangwa nico gituma na hajya bandetse nyene mpagaranga hajya bavuga umuntu nka Ariel Wayz ari ngaha ni nkuko nyene no bivuga nakundi kuntu nomora no bivuga. Umva barakuretse kandi narabona abasekirite bari hajya bari banshi cyane barandeka nyene babona umuntu yo basanga Ariel Wayz cyangwa ngira niwe twa dusohoyewe cha barandeka nyene hajye nyene mpagaze hajye ngo twa dusohoye Ariel Wayz none Wayz aramamaye sana nukuri. Ni kiye kintu ushobora kubwira umuntu ariko arakuraba uno munsi adakunda Ariel Wayz umumotive kugira ngo uno munsi amukunde Ariel Wayz. Umuntu wa mbere yobazi atamukunda Ariel Wayz nayo musavya hari hose. Ngira bari muri kamera bakuru. Ariko aranyumva. Ariko aranyumva ndayimubwire gusa avyumve. Ariel Wayz cyambere n'umuntu ni mwiza. Cyo kimwe ni si. Umva rero nawe uri mwiza. Nubona ndi mubi none. Ariel Wayz ni mwiza, aririmba neza, yambara neza kandi n'ukuntu yambara n'ukuntu avyifatamwo biramubereye sana kandi arazi kuririmba sinzi n'ukuntu bivuga ateye neza n'ukuntu ameze. Abatamukunda ndabasavye n'ukuri aho bari bamukunde Ariel Wayz.
numwana mwiza sana en plus ingene yaciye umwana mwiza kweli ingene yavyifashemwo yarerekanye urukundo kwakunda abarundi arabakunda ni yabagaye ko yaraje nyene arabereka byose ko bishoboka uri kuragereranya uri kuramura Ariel Wayz ubona afise nk'imyaka ingahe Ariel Wayz niko ndamugena niko ndaraba imyaka yo bafise afise nka 22 ans 23 ans we nawe ufise nk'ingahe jewe yoba nsumba miki ibiri hawo twakwa no kungana byose turahakwa kungana gusa n'umunsi nyene itariki ningana twanavukiye umunsi umwe wewe wamaze kuba umuntu adasanzwe kuri Ariel Wayz cyane gose ngana mo sinzi ko barundi umuntu amukunda gusumba jewe ndavyibaza iraba bingora cyane ni wiyinspira kwambara kurinde jewe ninde muna kwinspira kugira ngo wambare urabirande umuntu wa mbere ndabira ni Ariel Wayz oya we nawe ibintu byose ni Ariel Wayz no gufungura ubanza kwiyumvira Ariel Wayz aho ndi sije nabonye aho kujya musura shizinga sinaryamye saa kuma amasari neko ndira Ariel Wayz none nk'ubu yataza ijya mvura igacigwa oya yategerezwa ntuvyumva ntumva yuko nyene ashobora gusiba uwo munsi agavuga oya ntiyari gusiba yategerezwa kwa kwitera kwawe gukuye natwe twavuganye naho kwaje none imitima irakominikana vyoshika ngibikundana birajana bikundana birajana n'ubu Ariel Wayz woca umubona ubu nyene ngaha ubu nyene si oya sinzi nukuntu ndabibabwira cyangwa sinzi nukuntu bivuga aje ngaho ubu nyene nk'ubu kamore gusa ndabivuze ko bose botangara ngaho oya nukuri ndabibabwiye niho navyemera ko yo bari jewe ivyo bintu ko nobikora nukuri reka ndagushimire cyane gira akajambo kamwe ubwiye kuba ariko baradukurikirana gira akajambo kamwe ubwiye kuba ariko baradukurikirana kamwe gusa nta bindi gusa nobabwira gusa barakoze kutwumviriza bahoze kumviriza petite sœur wa Ariel Wayz cyane sa merci kwe abariko baradukurikirana bose merci sana kwe Deka ndagushimire rero maze gukora subscribe kuri Eminent TV ndagushimira nawe utarabikora ariko ugiye kubikora Imana iguhezagire yongere ikongere imigisha myinshi cyane gose naho ubutaha ciao ciao